ikawa bataratahukana amahera y'agaciro n'abatariha itagisi ya komine y'amasizeni yose babikore vuba na bwango imbere yuko isizeni ya 20 ishira isizeni ya 2021 itangura. Amashirahamwe Senake, Cafe, Sogestar na Sodeco asabwe gushikiriza urwego rushasha kwa ibikoresho byose kugira ngo ibikorwa byose birangurirwa mu gisata bibandanye atantambamye. Ayandi mashirahamwe akorera mu gisata c'ikawa no kuvuga abatonora ikawa, abayikobora, abayikaranga asabwe kuriha amadeni bafitiye leta hamwe na yandi mashirahamwe nka Regideso na yandi, tudasize inyuma rarane y'imishahara y'abakozi bakoresheje cyangwa bakoresha, ivyo bigakogwa bisunze amategeko. Iminyanyuro nshasha yo gutunganya igisata c'ikawa irarekurira abikorera utwabo bakwije ibisabwa n'amategeko kubandanya bakorera mu gisata c'ikawa. Nico gituma ababikeneye bo kwitura ubwo rwego rushasha kugira ngo rubamenyeshe ibisabwa byose kugira umuntu yemererwe gukora. Ariko rero uzokwemererwa yomenya ko ibijanye no gusaba kwishingirwa na leta bitazosubira. Ushaka gukorera muri ico gisata c'ikawa ni ngombwa ko kandi yerekana icemezo ko azohemba abarimyi afatiye ku ngwati azohabwa na banki bakorana. Muri sizeni rero twimirije ya 2020 ishira 2021 kwiteze umwimbu ushimishije cyane w'ikawa ihishiye. Ibiharuro byerekana ko hazoboneka umwimbu ngana n'amatoni 136 amajana 792 ibiro amajana 792 ibiturumbu. Kubijanye n'ibiciro dusabye abazokwemererwa gukorera mu gisata kw'isizeni ya 2020 ishira ya 2021 kuzokubahiriza ibiciro. Yari amafaranga atari munsi y'amajana 5 ku kilo ku kawa nziza n'amajana 250 ku ikawa ifise agasembwa. Ico giciro cashingwa havuyemwo amafaranga yakoreshwa na Senac, Intercafe, Arfik n'abandi be n'ibindi, bigatuma rero umurimyi ataronka agahembo kisununuye. Leta y'u Burundi ibicishije ku rwego yashizeho igiye gushikiriza abarimyi n'abakorera mu gisata c'ikawa igiciro cisununuye kizohabwa abarimyi bashoye ikawa yabo ku matonorero. Kugira tubandanye dukurikirana igikorwa c'ikawa, hagiye gusohoka itegeko nshikiranganji ritunganya ibikorwa byo gukingira ibidukikije hamwe no gukorera ikawa dufatikanije n'intwaro. Tuboneyeho akaryo ko kugabisha umuntu uwari we wese yobera intambamyi mu buryo ubwo ari bwo bwose ishigwa mu ngiro y'iyi ntunganwa rishasha rya leta y'igisata c'ikawa, kuko yohanwa hakurikijwe amategeko. Mu kurangiza dusabye ko abajejwe igisata c'ikawa mu gihugu, abayobozi b'ibiro by'intara bajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, abajejwe umutekano, intwaro n'ubutungane kugira urunani mu gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'iyi ntumbero nshasha yo kunagura no guteza imbere igisata c'ikawa. Murakoze.